none niriko biravugwa yuko wivye umugabo w'abandi nawe dako ujya nari mu bakobwa bogendana nawe icambere ntatafise ica kabiri naco aravyibushe cyane no muhora nk'umumama vyaye gatatu Yesu Kristo kandakure icyo ngo sanga rukura mwishira ko gusa nawe atagushaka ndamukunda cyane Fabilove no kumukwa nzomukwa noneho inyuza ko natwe umugabo w'abandi hari kindi mama ntabwo bafite kushaka ndabikwemeze gute turekeza message zawe na Fabilove Isaac TV ho numunezero tugeretse gusubira guhura namwe bakunzi ba Isaac TV mu mihingo zitandukanye yisi. Merci beaucoup kuri wamaze kugira subscribe. My name is Isaac Classic. Ndabibutsa yuko ushaka kugura umupira wa Isaac TV, inkofero nziza cyane za quality nziza hose kwisi zirabashikira Amerika, Canada, Australia, hose kwa hungu n'abakobwa imipira ya Isaac TV iraboneka neza. Nimero ya telefone twashize ngaho ja inbox muri WhatsApp hama ibintu byose bigenda neza cyane. Bana story nyindi nyene turacari muri ya movie bamwe batangiye no guhiya amazina ngo ni movie. Ndashimye yuko ndamukurikira wa mukobwa wa mwigeme umuririmbyi kazi aririmba neza ariko kandi si kuririmba gusa n'ikiganiro twakora imara kibonye ryari ariko twasubiye kandi kumugaruka ko ku makuru ku ma story ariko aramuvugwa ko n'umukobwa bivuga yuko ivyo umugabo w'abandi reka ndavuje ko Stacy ni sawa uraryoye cyane Stacy ngiye kuvyuvuze none niriko biravugwa yuko ivyo umugabo w'abandi ninde yakubwiye ko iyo umugabo arabaza none babaza nta muntu yiba umugabo sha oya kandi barambeshe Stacy of course turara mu commentaire atandukanye turumva abantu ivyo bavuga turagerageza kubikorera ko by the way ikintu cyambere felicitation biraboneka ko ugenda ukweye imitima y'abantu Stacy kugira fan base nini bivanye wibaza yuko iyi fan base ukwikura he ni ku maskendo cyangwa ukwikura mu muziki mwiza usanzwe ukora ivyo byose uvuze nta nakimwe kirimwo kugira abafana benshi nta nakimwe biva ku muziki mwiza cyangwa biva ku maskendo imba n'impanuro apana ku maskendo impanuro ntanga nta maskendo impanuro zitangira ndazitangira ku bantu bari bo bose tanga guterero zero zose bivanye n'ama interview nkora benshi bankunze ku ma interview nkora kuno nisigura imbere y'abantu finalement Stacy nk'ubu dumutelefone Fabilove tukamubaza neza yuko musohokana cyangwa mudasohokana oya ntugire bya ndi wagira ujya mukobwa kuko ujya mukobwa yamugize kuko yatabagenga fise aho ndi ndafise aho niho kumera ko mu telefone akubwira duheze rubanza ega ni wabise jambo cyagwika rubanza ruhari ni wabise rubanza gwika ega Stacy nivyo abantu baravuga dote bagize mariage uriko uravuga yuko musohokana na Fabilove ariko ashobora kuba yatavyemera aravyemera 100% tumwemeze oya mbenda mbaje kujya mukobwa yavuze ngo twamutwaye namutwaye mugabo kandi ndenye namutwaye mugabo ko namutelefone yaka kunyitaba turi kumwe na Fabilove wa telefone namutelefone ujya mukobwa namubwiye ati ndagushira muri kumwe na Fabilove hamwe muvugane mwese hama Fabilove akubwize kuri kuko yambwiye ati numufana wa Fabilove nta nakimwe ashaka gukora atamubwiye none nanjye naciye ndamwishone kugira tubyorashe mami hingenze gufata telefone hanyuma ndagushira hamwe kuri WhatsApp muvugane na Fabilove twese hama Fabilove akubwize ukuri turamutelefona na Fabilove anka kutwitaba none yakoze iki kumbe biboneka yuko Fabilove antukara ryosh kubera nitumva ingene kuryoha gute ashaze kuvuga basi n'umuhungu ahagaze neza like umuhungu akundwa cyane televiziyo birakunda ruhagaze neza Fabilove arapa neza nawe nyene arakunda hari mukundira gusa kurapa okay sawa ntacyo reka tubaze wewe kuko uri umukunzi wiwe Fabilove wamukundiye iki umva sivyo twaje kuvuga ngaha inyuza ko natwe umugabo w'abandi hari kindi ego tuce tubigiramo twamenye yuko tamutwaye ni gwawe jewe simfa kuvuga nk'ukujya mukobwa yavuze nk'ukumengo ntariko
aramenya ibyo avuga. Stacy si Wari wamu si my George. Stacy aro kugira amakomatete baze guhura nayo kubera Ni karato kandi usubira mu. umva Stacy tuwe clear tutabeshanye ni gikibasi wa ukundiye Fabilove Umviriza. tuwe clear Ishura ukigenda witware. Okay sawa ntaco Stacy uraririmba uri umunyamuziki bizoshika muririmba na Fabilove Bibaye ngombwa tuzoririmbana bitabaye ngombwa ntibizoba. uramaze kubimusaba Umviriza binjemwo nzabimusaba kuravyumva bitanje kandi nawe shaka byo binsaba kuko nawe to binsaba. Okay bibaye ngombwa akagira video akaba mukeno rya mudada muri video yiwe bizokugwa nta na kimwe. Yego. Okay sawa urazi mode pass ya telefone ya Fabilove wayikeneye kwiki cyangwa ukeneye kumenya ushaka kumenya yuko ndakubwira na mode system Stacy ni umuntu abikivyiwe nakunda gushira ibyo wahabona. Okay sawa Stacy turikane basi nivyo basi bya Fabilove tushaka tuvyihoze kuba ngwashavuye nashavuye nyere kwa mwavuze uburofa gusa utanga amajojo kwa oya si uko Stacy tuba dushaka ikiri ngaha twumvise amakuru tuza kuyakorerako hama turonka ukuri nyako hama ukuri kumaze kujya hagaragara watubwiye ko abantu banyumviye ko najya mukoga arabeshe yavuze kinyoma gusa namba ari kiki yarondera. Ikibazo nuko naho uriko uravuga ngo yavuze kinyoma nturatwemeza yuko ari byo koko bijya yavuze atari byo kushaka ndabikwemeze gute turikeza message zawe na Fabilove kwiki ndakwereke ibyo tuvugana na Fabilove kugira utwemeze yuko je basi nibonere bwati yemwe bijya rero bijya uya mukobwa yawe yarabeshe cameraman si utwasike kaonisha kusimu oya ntayerekana telefone ntaco reka je ndabasomera ntaco je ndijisho ry'abanyagi usome iki ntaco reka basi turabe ku mutwe wa titre yanditseko yoraba Fabilove ari hasi no shaka behe hejuru sawa turebe Fabilove no muntu wese bonyene twavugana ntacyo basi turabe ndavyanse Jewe wampaye iki ujya mukobwa wamuhaye George n'imbombo ataza kuvuga uburofa nje nta nakimwe wampaye. My God, okay sawa reka ndawifuriza amahigwe mu rukundo rwanjye urakoze. Mama na papa baramuzi Fabilove muhira none ndakubaze ujya mukobwa yavuze no fari we kandi amukunda azona mukwa ujya yabaze kubishikana mu muryango azomukwa oya urumva ujya buri muri process ujya no icyo shaka kandi wewe icyo shaka Fabilove yuko avyemeza cyangwa abihakana okay uragenda rero ubaze Fabilove tumutelefone asubira telefone yawe tumigena kwita ufite telefone yawe tumutelefone kandi yongeze uzura telefone abantu bari mu kazi kabo namwe muri mu ma interview tumutelefone dushaka gusa kwemeza iki nidukora ko umutori kunyene waje kuntora muri interview muvugana akwihakanye ikizoko nyihakanye none nyihakanye niki tumutelefone ya direct basi abafani baje uranyaka umvise abafani tumutelefone ya direct mubaze baba Fabilove tuhamagare kubera guteka ikibazo cyahe atwemeze abemeze iki yuko koko ayikundira Stacy ujya mukobwa muveko canke nawe ukaba koko we waramutwaye Yesu Kristo kandakure itongo shanga rukura mwishira ko gusa nawe atagushaka tuvyemeze tumutelefone Fabilove tumuhamagare bana Fabi turabiko aza kutwita Fabi mubwire Fabrice ntabwo wafite mubarire hagaze neza ngo mutima urukura simba yayiwe simbaka yitabe icoma kabampera isana ikibazo aho kiri nuko uri kugira yitabe simbaka yitabe ntashobora Hello? Vacation boy. Yeah, nigga. Mzee baba. Hola. Mwanaume mashine. Ni sawa msazi? Wewe nani bro? Salama. Isaac Classic. Isaac Classic. Oh yo. Isaac. Yes. Za wewe uko? Jewe muta urazirenda kutereje ndi kumwe na Stacy ngaha wangu. Iko na Stacy. Yego nukuri kw'Imana rero jewe ariko arambye ati mu telefone jewe umve ko anyihakana. Sasa ni muri emission gamana. Yego vraiment kugira nyene duheze ibintu nyene bigende neza. Oh my god.
umva basi reka basi kuramutsa urukurambeshera muramutsa sishe ndafise telefone yanje ndamudamutsa muri wanje arashavuye Fabi Fabilove aratwenze Fabilove iyo nega ramutsa madame muta yashavuye kubera muri emission yanyu nimubanze muyigire nacyo turaza turamukanya hariya nyene inbox n'amushimye kama akagupa Merci. Kiganiro kiraheze. Okay. Merci. Murakoze cyane. Okay sawa. Uko n'abantu badufana hariya bakomye induru. Warubizi bwako yo kwiha. Iki ubwo babwiki. Okay sawa. Vuga na kandi nyene. Uko vizuri? Handi nyene. Uko vizuri? Poa sana. None hari reka duheraheze. Mujya mukora yavuze ngo uravyibushe ngo nta na swago ufise. Wewe yarafise swagi yawe. Nusu mkuni video. Sitaki nionyesha nani yangu. Tuache bro. Chaka simama basi. Tuache utnisimama. Tuone vitu. Vitu Wemeze. ni vya watu, vitu sio vyako. Sawa. Bana game si. Dunia hezi. Game ira hezi. Cameraman bye. Okay sawa. Okay basi abakire kumva indirimbo zawe bazumviriza. Kuri social media witwanye. Ni andianti ya Kimana Stacy Chambon. Ariko aracako mbarira ariko harindi gombize. Iwaka namaze gutanga ni izina ry'indirimbo. Izo zayitwa? Zayitwa gute indirimbo shaje? Ndore babwira mu message. Gusa bamaze kumenya izina. Okay. Fabilove. Ko vizuri? Mbarira. Turimbirega. Turimbire. Stacy. Turimbirega to Stacy. Ya ndirimbo yawe bure. Nitoreho. Ariko Stacy megari ko ajugumi. Man just like Zirabere mu mutwe bure. Nimishatsi ni gwawe kabisa. Naturel cyangwa ni bya biri mushira. Izake twahejeje interview. Iyo ni imishatsi yawe. Twahejeje interview. Bakunzi ba Isaac TV tubanyanize no kumva coffee nga gato byose. Mwabaye ko ndi muri TikTok ikayendagira gutyo. Tuzotumirwa ryari mariage. Mariage ni ryari? Na Fabilove. Tuzobicisha konsamereza. Hari mama reka kuvugira hari. Mbatantino namuteye isoni Stacy kwishura. Sawa, okay, nice kabisa. Bakunzi ba Isaac TV rero wambyumvise twari ngaha kugira duheze rubanza twumvico Fabilove bivuga ko Fabilove ati baravuza aho bahurira bo barazinanye. Ariko iconzi nuko Teza kuzomurondera Fabilove avyemeze canke abihakane kugira twumve yuko ntiyavyemeje canke ntiyabihakanye. Deya kuraba. Sawa. Ntacho. Bana Stacy the Queen niko bita. Ari mazina y'ikirundi wari ngo yitwa? So mazina menshi. Ikirundi. Menshi. Nitwa Nibaruta Stacy Marlene Salma. Sasa ariko nshaba. Washavu. Nyata gusa afani wanje gusa ndabakunda cyane. Damu de Justice ashigira amahoro. Merci beaucoup rero gira subscribe like na share stories zose duzihereza hanyene kugira ibintu byose bigende neza cyane. Behind the camera Juma Jux ni Isaac TV emission tuza kuronka notification. Kandi wowe uragura umupira wa Isaac TV? Mu miss naraguze gusa wamvumbuye man nta wambaye. Cyangwa ntabone ko twandingene jemvumbura. Jorambona jemvumbuye. Isaac TV mwabibonye ni musi yo kuzamuragura imipira man. Bana niyo ha telefone ngaho rero kwironka ino mipira amabara yose arahari. Bana Juma urashaka guheza emission vraiment. Nahejeje bana. Mani wamubwira zimye kamera. Ahejeje. Bye. Ni musi yo kuraba mbarira remix free my boy. Isaac TV. Oh.